Amahoro mwese bakunzi ba Argos TV, muri mu kiganiro ingabire yawe ubutunzi bwawe. Ni kiganiro kibayagira cyane cyane ibijanye n'ingabire. Hari abantu benshi bakuze kuvuga ngo twaritahuye, ariko ugasanga rimwe na rimwe biragora kumenya mbega umuntu yitahura gute, amenya uwo ari we by'ukuri neza na neza gute. Kaba turi no mu bihe kandi usanga ubuzi bwarabuze, ariko tukaba tumaze kubona yuko iyo umuntu afise ingabire kanaka ishobora kumubeshaho uko biri kose. Ni kubw'iyo mpamvu no munsi twagendeye umuntu afise ingabire, araza kutubwira mbega yimenye gute, araza kutuyagira byinshi cyane. Ni umuntu mushobora kuba muzi, ni umuririmbyi mushobora kuba muzi mwese, ariko turaza kumenya uwo ari we by'ukuri. Turabaha ikaze rero, muri kumwe na Divin Dushime Kazi. Inzoga yavuye ibunyongera, rukundo rukabibunogera, inyama yavuye ibume gatogwa nko rukavigigungireko, mutumuru tumutumbu tanga tagwitangirira itama, numudutera umutuzo tumuwa wutame yatamura, narahakuriwe ibyuzi y'impange, naranagaburiwe ndi buhage, nkamigwa yera ruka n'inyange, sango rigeze sinzobura umange. Nkuko nari meje kubabwira, twagendeye umuririmbyi benshi bashobora kuba bazi mu mudiho bita rap canke hip hop, sinzi ingene bashobora kubibaza aza kutubwira ngene bitandukanye. Mazina benshi bamuzi ko ni El Malakei, ariko mu bisanzwe yitwa Malaki. Araza kutubwira ko mbere ko afise irindi ndizera neza ko ari fise. Eka tumuhe ikaze. Kaze mu kiganiro. Kaze mu kiganiro. Murakoze namwe ikaze muhira. Ego tugusanze uri curaranga kino cuma twocita ngo ni piano canke mu kirundi mega twocita gute? Ni inanga y'ikizungu. Inanga y'ikizungu. Ego Malakei, woshobora kutubwira neza na neza izina mbega izina ry'ikirundi ryawe niri? Izina ry'ikirundi ryanje ni Ingwanira. Ningwanira Malashi, Malaki. Aba Malakai naho ni Malashi nyene mu Congereza, ntabwo ari izina ryanje ry'ubuhitsi. Oya, niryo zina ryanje mvukanwa abavyeyi bampaye. Malaki kabisigura umarayika w'Imana canke umutumwa, umuntu Imana irungikana ubutumwa. Ego buryo abavyeyi banje barahishuye. Ku ndirimbo uhora ukora turakunze kubona ijambo El Malakei. Iyo El yoba risigura iki nayo? El nawe nyene ni Giheburayo, na Malakai ni Giheburayo. Malkai bisigura umarayika, Makai harimo ya hama El rero ni izina ry'Imana, ibintu mazina y'Imana. Donc kugenda nagusiguriye Malakai ko ari mon messager, donc El Malakai ni le messager de Dieu. Okay. Mu Kirundi rero bisigura umutumwa w'Imana. Tuvuge neza rero ko wewe mu bintu byose ukora gushika no munsi ugerageza kuba umutumwa by'ukuri w'Imana. Mu bisanzwe abaheburayo mu gutanga amazina, mu guha amazina abana babo babita amazina y'ikintu bifuza ko bazoba. Biratandukanye no mu Kirundi hari amazina abavyeyi baha abana babo kugira ngo amazina ngo ntazi bakurikirana. Yego. Abazi bakibwa. Abazi bantu yahaga bande barabita amazina mabi kugira ngo ntazi bakurikirana. Ariko mu gihe burayo sete cyari ushane cyavyo. Baha amazina bivanye n'ihishurwa babaronse ku Mana, bifuza ko uyo muntu abico kintu. Abavyeyi banje nabo ngira barahishuriwe ko nimba ari ikintu ca mbere nkunda muri uyu mudiho ndirimba n'ubutumwa. Naba ndayivuga udafise ubutumwa uri umuntu w'umurapper nuko atacubise uvuga. Rondera iyindi style. Ko iyi style udafise ubutumwa utanga uha abantu kandi utanga ikintu waronse. Twebwe duserukira ujuru kwisi, ni Imana iduga ubutumwa. Ego. Tuvuge neza rero yuko ubwo butumwa uri kuragerageza gutanga no munsi kubyo kubiboneka tubibonera mu kuririmba. Mbega kuririmba wewe byatanguye gute? Wabimenye gute ko bino bintu bishobora kuba inzira yo kuvuga mu bwa butumwa wewe uno munsi uri kurakora? Jeni baza hamanje kubikunda kwanza, nabikunda ababikora neza nanye ndabashima. Ndafise mu grand frère yitwa Apotre yarabikora neza, naramubona akabikora mukuru wanje. Ego yarabikora neza. Hama jewe vyaje kumera nk'ibinkabuye ubwenge gatoyi hari mu 2014. Nari mpeje kwiga igitabo ca Yakobo ahantu kwishengero twasengera. Pasteur wacu umurongozi wacu mwungere wacu tumaze igihe indwi zitari nke twiga igitabo ca Yakobo. Je ndagihejeje nuvumenga no kwandika indirimbo. Iyo ndirimbo yitwa Ifu Yegeranda.
yabaye indirimbo ya mbere nkoze ku giti canje ko yarasanzwe ndirimbira mu mundi mugwi witwa B40 abavukiye ukuri Born for Truth ariko bwari bwa mbere nanditse indirimbo ku giti canje iyo ndirimbo ndayandika icitwara iminota 6 irenga iyo tutari mikey kandi nagize ijwi rimwe nakoresheje ya imvugo nyura amatwi bakoresha yitwa igaruka ryijwi nakoresheje ijwi ryitwa inch ndegutse imbere yawe wowe uzuye ibintu imbere gato yikumbure agapande gato y'ikindi yo ndirimbo ivuga ngo ndegutse imbere yawe wowe uzuye ibintu byinshi urandundumburanye nje ifise ibibazo byinshi ndazi kuri Imana izi byose atari byinshi kandi kubitegera icarimwe mu rugo bwinshi ndashitse ku isi ndahasanga abantu benshi bagizwe n'imigeso n'imico myinshi bamwe batunze bike abandi bafise byinshi muri make mbona abantu bagizwe mu buryo bwinshi harabo mbona bafise imitima myiza benshi nabandi mbona ko buzuye inzigo nyinshi ubwo budasa bwatumye havuka byinshi bikantera kwibaza ko waturemye kwinshi sikosa ryawe ndabita kuri twe kenshi kuko wahaye umuntu wese kwidegemza kwinshi kandi ukamuha ubwenge n'ibindi bintu byinshi byo tuma yoronanura ibyiza mu bibi byinshi ariko sinkubesha namanangara kenshi iyo ndavye hirya nini kibi kiganje mu bwinshi cyasa siwe ndava gisigwa amavuta menshi maze gicika umugenzi usanzwe mu bantu benshi yarucari nta kivuga yamanigirwa mu menshi ijambo rigahabwa umutunzi wafise byinshi si mu gihugu gusa no mu mashingero menshi aho intebe z'imbere ari iz'abajegera cyinshi turumva ko hari mu kirundi cinshi mugabo umenga ntibigarukira gusa kuririmba hari abashobora kuririmba mugabo ugasanga ntibafise ingabire kumbure yo kwandika wewe none ibyo bintu byose wamenye neza na neza ko biri muri wewe umunsi wa ryari ko watubwiye ko iyo ndirimbo waririmbye ni wowe wavuga ati ni indirimbo yanje ya mbere ku giti canje mugabo hariho abandi tune turirimbana ibyo byatanguye ryari none wamenye ryari ko ufise iyo ngabire icambere yo kwandika ica kabiri yo kuririmba sinzi ko byo babyarajanye cyane birajana arana muri groupe mu mugwi umuntu arazana ijambo ry'umutwe mushobora kwandikirako mukandika imirongo nka 12 kenshi niturenza 12 16 ibaye myinshi usanga ico cyumvira wacaguye utiyaguye cyane garuga mbere rero nshatse kwipima jewe giti canje iyo ndirimbo rero ndayisohoye kintu cyambere cyanyoheye nuko mama wanje niwe yabaye wa mbere kuyikunda kandi abandi ibintu dukora uyu mudiho menga ni ibintu by'ibisatsi busigaye migira basane abakabana bumwe kuri kwima kubona rero umuvyeyi wawe yotangura kuyikunda gambere ni mama wanje nubabwa kabiri n'umukozi w'Imana arambye ati indirimbo yawe iratandukanye natanze n'izindi mpora numva irimo ijambo ry'Imana kandi iri kwije ego ico kintu cyaramaye kwiyumvira ati bwaho ndi hari ubushobozi bwari ubutunzi Imana yari yashize muri jewe ko neza yuko ari ibintu nawe ushobora hari ibintu bimwe utafumenye ko ufise mu gihe utarabigerageza kuva ico gihe rero muri 2014 mu 2014 niho namenya rero ko iyo ngabire yo kwandika je narandi kudupowe mu ivyese mu segondere iki n'abantu bafite abakunzi babo nkavuga ati zanda kwandikira nka yego vraiment nawe nibo muvise yako David usanzwe ufite iyo ngabire vraiment aho ntuzo nashaka kugaruka gato y'inyuma watubwiye ko ufise undi mugwi watanguriyemwo ariko ntiwatubwiye neza na neza byatanguye ryari uko kuvuga kuririmba muri iyo mugwi byatanguye ryari icambere ariko kandi ako kantu ko kuririmba ko bakatanguriye mu mugwi honyene canke wamye uvyibona ko kuva kera uyo mugwi ni ibintu nisanzemo kubera nagiye muri no twari tusanzwe turi kumwe muri shengero nasengeramo ni vivante yo kumutakura twari batatu yitwa Kim na nundi yitwa Anne meme nyuma haraza abandi basore vraiment batufashije cyane gutahura kwagukira muri ngabire harimo witwa EP harimo witwa Jorion nundi yitwa Eric hari mu mwaka wa 2010 na 11 sivuba hama indirimbo yacu ya mbere yitwa urankomeza cyane mwami umehe kwihanga na Yesu sinzomara mare ya iyo ndirimbo niho twayisohora mu 2013 umva ko hari
imbere y'umwaka umwe yuko sohora ya ndirimbo yanje yahavuye iserura icari muri jewe mva wari uwo mutima watanguriye muri iyo shengero kuva kera tukiri abana hama urakurira hamwe kubera twasanze mu shengero umudiho bakora so uri ku mutima cyane je naravuze nanye mvuza piano uyo Kimu yavuza battery iki asanga indirimbo zo guhimbaza Imana vema turazikunda turazizi abasanga za ndirimbo zindi zirimo ubutumwa ntazo ijya midiho ntayo tubona tusanga rero twagiye hamwe twese kora ngo abasa barasangira mu gifaransa nabavuga ngo qui se ressemble s'assemble urumva tusanga rero twagiye hamwe kuba dusanzwe duhujwe n'uwo mudiho twakunda kumviriza izo ndirimbo zirimo ubutumwa warashaka ubutumwa butari bwiza baratukana abanyamerika mbere tuvuga ati iki kintu nimba Yesu yarakoresheje wa musaraba warufise isiguro mbi akawukoresha mu gucungira isi twashaka gukoresha wa mudiho babantu bakoresha rya jambo rya F abarizi baca barimenya kandi bushabazi harimo ama F 36 indirimbo Tupac afite harimo ama F 36 aho tafati turashaka gukoresha wa mudiho ntidutukane ariko tuwukoreshe mu gutanga ubutumwa mushikana ubutumwa kure niho rero abahungu twace tuja hamwe turakora imyaka n'imyaka twasohora indirimbo zitari nkeyi kandi benshi barazumvise umwanditsi n'umuntu nibaza ko afise ijisho rya gatatu ijisho rya gatatu mu buryo bwahe nuko wowe ibibona umuntu asanzwe yobona ati wowe urabona piano wabonye piano umwanditsi wewe abonamwe ibindi bisigwa na ya majambo dukoresha mu buzima busanzwe ariko twoshikira undi gisanzwe ako hageze kwandika urarengera ya mvugo rusange nawe ubwa ukarengera amajambo n'isiguro yayo ufise mu mutwe ukirengera wanashaka ukanabaza abantu bagukuriye ati iri jambo nijyahikiri nimba ari umudahara nijya rindi jambo risigura umudahara ariko rikoreshwa n'abantu bakuze cyane konsomba aho ushaka kwandika inyandiko y'abantu bakuze ariko nimushaka kwandika naho inyandiko y'abantu batoyi n'abajene naho nyine nabaza ati ndakeneye kumenya mbega ibisanga bisigura iki mbega kuzempera bisigura iki bivana n'inyandiko bushaka gutanga je nanje mu nyandiko zanje kenshi ndakunda gukoresha imvugo y'abantu bakuze ko mvuga nti umwanditsi ni wa muntu ntiwandika ikintu gusa kizokoreshwa nabo mu rungano bwawe cyangwa nabo mu gihe cyawe fata akarero muri Bibiliya ni igitabo cyanditswe n'abantu batandukanye bavuye mu bihinga bitandukanye bafise imico itandukanye kandi bari mu bihe bitandukanye ariko no munsi twege mu kijana cya 2021 turacasoma ivyo banditse bikaduhezagira je nubwo bukuru bw'umwanditsi n'umuntu arirengera yandika ibirengeye igiharimo akandika n'ibirengeye urunganwe arimo kugira bizofashe nahazoba yarapfuye abakurikira bazofashwe n'ivyo yanditse iyo uri kurandika canke iyo uri kuraririmba wiyumva gute je niko ndaririmba niyumva gute iyo ndaririmba ivyo nshaka jewe nubwo buryo bwanje bwa mbere yuko bishikira abandi imbere ndafise nikaye ngaho irimwo n'indirimbo ntarasohora ariko niyo ndiko ndazisubiramo ndiko ndaziraba je nyene numva ndihezagiye je vema ndihezagiye nije namambwira abaririmbye ati menya neza yuko indirimbo yawe usohoye wewe uri umukunzi wayo wa mbere namandabaza n'indirimbo ukura yimpaye urayikunda gushaka nje ndayiruka muri studio kweri guvemo je ndayitahaye ngo sisura kuyumviriza aho habarimo ikibazo nuko uba wikuye yo mu gutanga ariko je yo ndiko ndaririmba ibintu bivuye mu mutima je nsohora gaki indirimbo buki ariko indinde ndayisohora ni ikintu kiba camanje kwanza kunjoyera ndibuka n'indirimbo yanje nigeze kwandika yitwa Inkamiye iyo ndirimbo naramaze amezi 2 ndiko ndayumviriza yaravuye muri studio ntayisohora manze ndayumva uburyohe bwaho je nyene ntarayisangiza abandi hamanza kuyisohora inyuma y'amezane yego bisigura yuko imbere yuko utanga ikintu kivuye muri wewe wumve ko bwa mbere kibanza kuryohera ubwawe nico wobwiye n'abandi bantu kumbura bafise ibintu vy'ingabire bitandukanye yego haba ni ejo taho turavugana na mukuru wanje akunda ibintu vy'umupira afana numufana wa Real je numufana wa Barcelona ko turahari kuri Messi na Cristiano ngo Messi ngo nazi gutravaya ngo profile yiwe ngo ishusho yiwe ngo rigugwe ngo Cristiano ngo arabizi gutravaya bati ico kintu nico cishe umupira no munsi jamwe ati je Messi akazohe umupira sizosubira kura umupira ko umupira warataye agaciro umuntu wese ni kunasa aryohera abafanzi biwe agira aba followers benshi haba mu mupira haba mu baririmbyi haba mu bintu byose bijanye n'utugenegene byatanga novera kubera
tuba umunyabuhinga cyangwa umuhanzi mu kinyarwanda cyangwa umunyabuhinga mu kirundi bakora kugira bashimishe abantu ako siko byari bisanzwe siko byategeza kumera umunyabuhinga n'umuntu amanza kwiryohera ubwiwe nimba n'ubucapa menya icyo kintu nacapye mazi mwaka wose ndaciyumvira ubwanje kwanze kimanze kunshika simanza kubanza ngo urumva ngo mbe ngo munyumvira ngo abahanzi ngo abantu basiga akunda ibintu bimeze gute siga bivuga amastile mashasha agezweho je navuze sinzopfa nkoze style ngo nikora abantu bayikunda barambabarira nimba ndabahemukira ariko umunyabuhinga n'umuntu amanza gukunda icyo kintu natandukaniye abandi urabaha ivyo bahaye nivyo bakira niwe umwiziga kuri wewe kuco kintu ukunda niba ari ciza kandi ugikore neza mbega ni ingaruka yihe ingabire igufiseko ingabire zawe watubwiye ko ushobora kwandika ushobora kuririmba kandi biraboneka ko no gucuraranga ubishoboye ni yihe ngaruka nziza canke novuga ikintu bimaze guhindura mu buzima bwawe aho bimaze gushikana hari umuntu yambwiye turavugana hirya yejo aracarambwira ngo arambwira umuntu dusangiye uwo mwuga bavuganye ngo urazi ko ngo naka ngo mwiyumvira cyo kimwe ntiyambwiye ngo mwandika cyo kimwe yambwiye ngo mwiyumvira cyo kimwe kuburyo nasanzwe abantu ngo barapewe ngo mufise ukuntu kwanyu ngo mwiyumvira kumwe ngo barafite ukuntu ngo ama revolution ibintu byo kwiganzura byo gutemera gahotoro byo gukundana byo gushaka gufasha mu kibano ico kintu kunze kukigira ndamubwira ikintu kimwe nti umuntu yandika yitaho inyandiko aba yanditse ivyo yiyumviriye kandi ko afashe iby'abanya wo kuvyumvira nimwe nakubwira urarengera ivy'abandi babona ikintu ca mbere je ingaruka nziza vyampaye kuva muri 2014 nanditse muri 2014 nanditse irya ndirimbo ku giti canje vyampaye kwiyumvira hari gihe mvuga ikintu mana kambaza ngo ico kintu waciyumviriye gute ngo urazi ko ari ico ganani basanga hari umuntu yaririmbye ibi bitandukanye ariko araducoza je ngaca nsohora ibi ngwazi ngo wa muntu wa mbere ngo twamwemeye nivyo yavutse ngo ariko nawe bibuvuze ngo umenga nivyo nane byarampaye kugera kure mu vyiyumviro kuja ibwina mu kintu je ndakibonye je nkoresha wowe ukibonyesha amaso abiri je ndakirabisha amaso atatu hama ntange ico kintu mvuga ko camvuyemo natsanze baririmbye hari abaririmbyi benshi bagize uruhara mu kunywanisha imigambwe itanywanye mu gihugu hari umuntu nako ndabibwira yarababaye cyane kuvyerekeye politiki yo mu Burundi ndamubwira ati mwenewa ntucike intege ndabizi neza ko hazogira igihe izi ngabire zacu zikoresha mu kunywanisha abarundi ego bisigura yuko wewe gushika no munsi uratahura ko ingabire yawe ifise byinshi cyane ushobora guhindura nkene ngo dufate nk'ubu nk'umuntu afise ingabire gutamba vyonyene canke nko ku sinzi ingabire ziri ubwoko butandukanye nko gutamba none nko kuri wewe ubwawe wumva ari kiye kintu bishobora guhindura mu kibano kumbura ico kintu cyo gutamba nambwira abatamvye tibujya mwebwe mufigwa ikomeye gusumba twebwe kora biragoye kubona ubutumwa buri mu gutamba bamwe tuvugana barambwira ngo imbere ko dutamba tumanza gusigura ngo indirimbo ngo ni intamba tugira ngo tugire ngo hama ngo kugira ngo abantu ngo baze kuronka ubutumwa bwabo bati vamene mba mubikora uko ni sawa ariko hari ikindi kintu tutakunze gukora ngaha mu Burundi je nshaka kuzogikorana n'abatanzi bamwe nimba harabo vyega bonandondera barashobora kuba bariko baraturaba yego tukazokivugana ko hari ikintu sinzi ko nocita mu kirundi mu gifaransa bacita comédie musicale ajya danse contemporaine aho usanga ivyo kuraririmba hari umuntu ariko arabitamba hari indirimbo ameruka kwandika nandanse zibiri ndafise igicapo c'ivyo bintu ukuntu ibintu ushobora kuririmba hoba ari umuntu ari ngaho Rwanda ashobora kubitamba ku buryo na wa muntu agwaye amatwi atumva arabona uko akubita iminwa ariko aravye ujya umuntu akora atamba acatahora ivyo uri kuraba abantu bashobora kuba bagira ibi bintu bivanye nakantu bagira nk'akareresi imbere y'abantu ku buryo ivyo ukaririmba babikina ubwa mbere hama bakabitamba ego ico kintu vraiment bogishika ko cyo bari kintu gikomeye cyane mu kibano turimwo cyane mu Burundi turakunze kumva umuntu barashobora kuganira n'umugaza wumva akubwira ngo jewe ngo nkaje nka kimwe nshoboye bigasa nkaho ari karakubwira ati jewe ntangabire nimwe mfise
nta kintu na kimwe mfise muri jewe iyo ushitse hagati y'abantu basanzwe bazi kuririmba basanzwe bazi ko bandika wewe kuri wewe bakaca bakubwira ngo ntaco bashoboye ubafata gute sinzi ko umbajije kuvyerekeye igisata c'ubugenegene gusa canke muri rusange ingabire muri rusange abantu barakunze kuvuga ngo jewe ntaco nshoboye Ego. hamwe bibatuma no mu buzima busanzwe usanga ata bintu byinshi bakora no mu byo bakora ugasanga hari nk'ibyo bashoboye mugabo ntavyo bazi wewe iyo ugeze hagati yabo muri ico gihe bakakubwira nk'amajambo nkayo uce wumva umeze gute canke ubabwira iki jewe abo bishoboka ndabegera nkabegira mu buryo nanje negewe kwanje ndibuka uyu mukuru wanje nakugiye yaranyegera yarambye ati ndabona urafite ingabire ariko ntawe uzoshika aranci intege ntawe uzoshika ariko acarongera akandi kantu ntawe uzoshika utayikoresheje muri ubu buryo utagiye mu bandi wigije ujya kabiri uri urarize oya rajonse sinkora ko kabisa jya gatatu urarize oya kabisa numva uri murimvye agote ego urafise ijugita urafise agasanse gatoyi ko kwandika ugira iki ariko utagize ukuntu naho uzoshika turakeneye abo bantu babona ingabire zacu kwakure banagutanga no kunayibona hama bakaguha intumbero n'umuyoboro mwiza je rero hako no bahanura abantu umuntu ashobora guha impanuro imwe rudende hama ukazegendera ko ubuzima bwose ariko bisaba ko haba ico nawe umaze gutahura kuri wewe ahubwo je no bwira abantu bamaze kubona ingabire mu muntu uyo muntu mwegere mwereka uburyo bwiza bwo kwikora dive abana bafite ingabire nongana nyinshi kandi hariho benshi batazopfa bazikoresheje hariho benshi ataho bazopfa bageze turiko turaha mu bintu bikomeye Nukuri. twasanga dufise nk'abantu nka 10 nkawewe canke nkawewe cyane urumva ego jewe ahubwo no himiriza abo bantu hari abantu babahinga mu kubonera kure sitone biti mbonera kure mu kubona ingabire iri mu muntu yego abarinzi bose rutura uzibo haba muri Amerika canke Burayi haba hari umuntu yabimubwiye ati wowe urabizi yuko bimeze uko nuko ndibuka ujya Steven Soko yari nimba ibintu vraiment ndamwubaha ko yari ibintu bitagira umutwe n'amaguru yangoye makura hata yango hacaraza umuntu umwe yavuze basi ambwa ati muhungu burya je numvise ijwi ryawe reka shaje ibintu byo kuri centre jeune vy'ibiki nibiki wenda uri ijwi ryawe rajanye nibi naya mastile hewe gerageza uko il est bon mon pays ni ndatazikunda ziyandira zasogo bisigura ko birakenewe cyane ko hari umuntu aza akakubwira ati none mu gihe naho utamuronse ko dufise ikibazo c'uko naho abantu bo umenga ni bake abavyeyi bacu byo twakuriyemo ntibabitubwira ntibatwereka izo ngabire kuko nabo usanga atavyo bazi bwabo wewe mu gihe utaronse umuntu abikubwira wowe wobwira ko umuntu kanaka ashobora kuba afise ingabire mgatavyazi uragerageza nkuko urabwiye ati hari ibintu byinshi utapfa umenye kuri wewe utigeze ubigerageza ugerageza muri ico wibaza ko ufise canke upfe kuja mu muco urashaka gutangura ico wibaza ko ufise hamwe gacu usanga hari ikindi ciburukiye muri ico ego kandi ikindi kintu nuko bajya abantu nari ntanguye kuvuga bofasha gutahura ingabire z'abandi badokoresha akantu ko gukoresha umuntu sinamuvuga yashize ko umukobwa yigeze kugira utu video turyoshe vra ndamwe ati no umuntu ageze he hangi ati ngo sinzi cyangwa ati birashoka ko hari abantu bamufashe cyane bamubwira tibagira bazi ko ari bo bamufashije akitangura kuvyura ingabire je ndibaza ko bamukoresheje nawe cyambwira ati uko nyene tibagiye aciye abaheba kwera bashatse kumukoresha hari abantu bafise ego ubwo buhinga bwo kuraba uko kurubona ingabire ziri mu bana ariko hakaba ari akantu ko kudandaza ingabire y'uwundi manzi umufashe kuyitahura Asher yarafashije Justin Bieber aramufasha kwitahura barashaka nta namayera menshi yanamuriye kumbura hari ivyo bavuganye mu mpanda ko tutaza ko umanza kumufasha kwanza kumbura uzojya kuri ivyo vyiza vyiwe ariko hari aho maze kwigeza ndambwe ati uyu muntu yarafise abantu Burundi bwose bwaramumenye mwanya muto turabona n'abaririmbye muri Amerika ko ashaka video yiwe ariko raba nyuma y'imyaka 3 arutwara n'abandi bana bariko bararuka bariko baramenyekana nga au gatima ko udashaka gufashanya gushaka kubyaza umusaruro mu ngabire y'undi naho nyata ataharashika aho kana abantu bakwiye kukareka hama n'umuntu agateza imbere kwirondera burya imyaka yo kwirondera iragoye cyane
umuntu ashaka kumurondera ukamuronka ako kwirondera biragoye cyane ego mu gufatanya n'ico ariko ravuga c'abantu bagerageza gukamisha abantu bafise ingabire bazi babonye ngo mugabo ntibashake ko bashika kure kumbure kubera bafise inyungu bashaka kuba bungukamwe hakiri kare wewe kubgawe ugerageje kuraba ikintu citwa ingabire mu Burundi ifise ikibanza ikihe nimba ataco kiramara cyane gose mbega kuri we ubona Burundi bufise abantu bazi ingabire zabo ubona umeze gute nje ndashima urunganwe rw'ubu rwaratahuye yuko rutakwiye kurindira ababakurira kugira babereke nivyo ko ravuga nako ndavuga yuko ntorindira ko hagira umuntu azabugenge ngwe burya dive wowe erega bimeze ukuntu ndashima gwaruka kubu ko nawe urimo bataho ico bashoboye hama bagakora bakanigana kugira ngo baronke ikibanza nabo nyene mu kibana baronke ikibanza mu gihugu hari abanditsi bivyese hari abakora ibi hari abikora neza naho hari ababikora nabi bakikora barirondera muri ivyo ariko hari ababikora neza nukuri ugwaruka gwo sinzi igituma rudatera imbere ariko rurakora cyane gusumba ugwaruka go mu myaka 10 iheze bamya bisubwira ugwaruka no Burundi bweje gute no Burundi bw'uno munsi hamwe n'ubweje ariko urumuririmbyi uri n'umwanditsi bimaze gushikana he uri kurahamagarira abandi kugira kumenya ingabire zabo mugabo ugerageje kuraba wowe ingabire yawe batubwiye ko batanguye kuririmba 2010 ariho mwagiye hamwe n'abandi mugabo mukasora indirimbo 2013 kubwa ugerageje kuraba uraririmba rap uraririmba urashobora kuvuza bimaze kugeza hevyo kuri kuburyo bw'uko umuntu wundi aza kumva ati harimwe akantu canke kuko abantu bose bakeneye kubaho kamera mugabo bimaze gushikana nikimwe bambwira ati uburyohe bwa mbere bw'umunyabuhinga n'ubwawe bwa mbere bw'umunyabuhinga nuko ico kintu kiri mu mutima wawe wagisohoye hama ukagiha ishusho ifadika mu gifaransa ukagiconcretiza biragoye cyane ku buryo iyo ushitseko byategeza kuba ari umunezero wawe wa mbere hari abantu babijamo ubwa mbere barondera amahera niyo ngane twagize urungane rwacu ndiba twayo ngane twagize bamwe baranabivuye mu gukora barahemukiwe n'ibyavuye ni babonye nta kigenda je ndiko ndakura mu fiance wanje bamwe mugabo ivyo birimbo kuba wisohoresha nene erega abagira ivo bati none imyaka ikiranjana abo twatobanye utondo bako bararongora bako baravyaraje ndiko ndaza nyene nigirisha ibintu vy'ukwibi uwigiza tantombero ufise uracika intege nta myaka 5 ubiragamamwe jewe navuga nti mu Burundi biracagoye yuko umuntu abeshwaho n'ingabire yiwe biracagoye cyane naba ndabivuga Imana ishimwe kutambaje cyane kibazo ngo ngo kugira umuziki mu Burundi utera imbere cyo kibazo naba ndacanga babasinga ndacishura ariko reka ndacishura ntaho utakimbagije umuziki mu Burundi nishobora gutera imbere mu gihe Uburundi bukiri inyuma mu by'ubutunzi kwera iki gisata cizi ingabire zose tuvuze ngaha biri mu gisata citwa ubugenegene Divene ushobora kugira ubugenegene ushonje ntibibaho leta y'u Burundi nishira gufata ngo iziganya amahera ngo mu mugambi guteza imbere utugenegene mu gihe igisata c'ubworozi igisata c'uburimyi abarundi 98 kwijana babishojeho n'uburimyi hamwe cumbwira ngo yakuye amahera hariya mu burimyi aho rishira mu burimyi ngo ikirazana mu gisata c'uburimyi kandi nta gihugu na kimwe giteye imbere mu vy'umuziki leta itigeze kigira mu ruhara kandi nta gihugu na kimwe giteye imbere mu vy'umuziki kidateye imbere mu vy'ubutunzi Obisigura bose Nigeria n'abantu baririmba nabi ariko mu mwanya muto muzika urateye imbere kweri leta yavuze okay ibyo bihugu bivuga gute ati hariyo budget kanaka ishigwa mu muziki ishigwa mu muziki cyangwa ishigwa mu genegene kanaka wewe uri ryo hinguriro ryawe shaka gufata amahera ngo yasandaze yahereza abo baririmba cyangwa yagira iki utegeza kwerekana iceganyo cawe inyuma y'umwaka ico wakoze mu gufasha ico gisata c'ubugenegene mu Burundi ibintu ntibirashika ndaba mu Rwanda
mu Rwanda baratubwira bavuga ati barundi mwege murarenze mu bintu by'ingabire baratwemera cyane ariko rabo no muzi muzika urateye imbere gusumba iwacu kubera iki leta yarashizemo izo za Bralirwa ajya miliyoni ni menshi 5 miliyoni y'amanyarwanda ni menshi cyane ku buryo nawo mpeti atazi studio cyari cyo ako azi ko afite ingabire bati ndashaka kugenda muri kiya gisatana ndashaka kwaronkera akantu ariko no musinga mu Burundi hari abantu benshi bati ibyo nzo kuri navyo nagiye n'ubiki bagita umusatsi abita basana ko hari gihe babita n'abasatsi urumva niyo none rizina ry'ubusata nivyo ndiko ndaronka biracagoye mu Burundi biracagoye kubera turacari inyuma no mu vy'ubutunzi kera twari dogera leta ariko vraiment mu nyuma ntangiye gutahura nsanga naragize amaroshe sanga nta gihugu na kimwe cyateye imbere mu vy'umuziki kitabanje gutera imbere mu vy'ubutunzi kuri ivyo rero abantu bafise ingabire nibabe kwanza bizigo kuri bo no kungabire zabo bamenye yuko ikintu cyabo iyo kigiye hanze ubu munezero wabo wa mbere nimba ucapa yadese icapo cyawe wari ufise mu mutwe ukiri muri primaire uno musura abonye ko wagishiza habona abantu bakora kiraba ryohererwa kwanza nivyo hama ibindi byo gukamisha bizoza mu nyuma yego twariko turavuga ku bijanye n'ingabire ko bikigoye cyane ko mu Burundi ibibesha abantu mugabo kandi turamaze kubona mu kibano cacu aho usanga umuvyeyi kanaka afise umwana afise ingabire mugabo kubera afise ingene abibona bisanzwe bikorwa aho hanze ugasanga umuvyeyi ariko arangira umwana wiwe canke biriko biramugora biriko biragora umuvyeyi ko atahura neza na neza uko ibyo bintu byifashe kubgawe mbega iyo umuvyeyi arinze agerageza kwangira umwana canke uwo mwana agerageza kwerekana ko ategereza kubikora uko biri kose mbebyo bari byiza canke kubgawe umuvyeyi yarakwiye gufata guta umuntu umwana wiwe afise ingabire Jenny baza ko kugira umuvyeyi agwanye ico gikorwa cyo mwana ariko araguka mu ngabire yiwe ni ibintu bibiri ikintu cyambere araraba muri kahise ababikoze imbere yiwe ico bavuyemo nukuntu bahejeje cya kabiri akamuraba we ukuntu ariko aravyitwaramo muri ngabire yiwe ndafatiye kuri iki gisata cyacu cy'uburirimbyi indirimbo za kera barazikunda vraiment je mama wanje niyo nibagiye indirimbo ya kera ndazikunda indirimbo za kera mpanda mu bazatuzi cyane so turirimba nk'abo rero abantu usanga izo ndirimbo barazimenya abaririmbyi bari babazi hamwe ngaho Bujumbura bari babana haba mu Kamenge haba mu Irohero haba hehe bakaraba kahise ka ukuntu bahejeje bati ego abantu baraturyoheye mu buto bwacu muri kahise ariko naho bishikanye bakaraba muri kahise k'abarinzi b'abarundi nta numwe yasize inzu ihagaze ukuvuga ati yashiga etage ya gorofa yasizwe na naka nawe novuga amazina ivyo byose abavyeyi bacu baravyihumvira bikabaca intege bati umwana wanje nari kumubona ariko ariga medicine nari kumubona ariko ariga amategeko nari kumubona agiye mu bushinwa nk'abandi bana ibintu minagiye ego abikora neza ariko ntaho bizomushikana aho kantu kandi abavyeyi no kubatahura umuvyeyi abafise uko kuntu agirira impuhwe nikiroroga umwana wiwe avuga ati ndifuza ko kumubona ariko akora ibindi bintu ibintu harabishoboye ko aha ibindi ashoboye kusumba kandi byo muzanira amahera caduka ko cyakindi cyuko ubugenegene mu Burundi butaragira ico bukoze mu turusho tuboneka tw'amafaranga ngo umuntu amenye ati ndiko ndakora ibi hama bikoberanzanira ingaruka nziza nk'ize cya kabiri nuko uburyo abantu bakora bikora bavyitwaramo kacho kintu ni kintu gikomeye cyane ko cyaganyo twaganira cyuko umwanditsi ndi muri kitata cyane cyo kwandika urambabarira ibindi ngira uzotumira abandi babikora ako je kuri kitata cyane cyo buririmbye nuko iyo wandika uragaragaza kuja mu mubiri w'uyo muntu yabitangoye benshi niko babikora uri murapera mana barapere batambuka kumana mana barapere bambara uko mana barapere bavuga uko abone ivyo bintu ukora reggae mana barege n'abana biswingi ukora rock and roll n'abantu babasaze ukora zuke mana n'abantu aba dragere mana frapere mo hivi gushigagaza kwinjira mu mubiri w'abantu babitanguye kera aho hantu urahasiga gatwe kwera la fois narabonye umuntu ashize kuri statue umuntu afashe indirimbo y'Abanyamerika ya Tupac afashe pistole arashe umuntu ari umuduga acagira ngo F the police
anyene mwenga byishimiye kandi natwe mwenga iyo rap yacu yavuye muri ico gihe cyaba Tupac uzamu amajambo ribatena amajambo mu ndirimbo baranarasana kuva ngo 50 Cent bamufasha amasasi 8 amasasi 9 Tupac yapfuye gute bamurashe bande bose ba Notorious B.I.G bapfuye gute uko nyene washaka nawe rero muri rap yawe ucishaka nyine ko kwinjira muri vya bintu muri wa mubiri wabo wa muntu yabikoza aho ubu hasigaye ndakunda fata ico kintu niba kita ciza kwere ibintu vya rap n'amazina y'ikirundi ako badutwaye baca bashira mu mudiho ni nyandiko ni na amazina nije bavavuga amavarugamba nije bagashashira nyene mu mudiho nije amavarugamba reka cyo tumumenga n'ivy'abanyamerika ko n'ibintu vy'iwacu niba ikintu nimba ubona ko ari ciza gikoreshe mu nzira nziza ariko ntushake kwinjira cyane mu bagitanguye ngo ugende uko bagenda uvuge ko bavuga wambara uko bambara uyumvire uko biyumvira urashaka gukoresha na Bibiliya kivuga ngo ikibi ngo nikabaganza ko munesheje ikibi icize cyashaka ko hashari ikibi babikoresha nabi mu gutukana ya F nakubwira ko wowe ukacubikoresha neza icyo kintu wagikora nakubwiye ko umuvyeyi wanje jewe ni wo muntu hambere atangiye kunkeza naso indirimbo nziza naso ijya ndirimbo afati indirimbo umudiho vraiment naho ntawemera cyane indirimbo ni nziza naronse ubutumwa bw'abantu benshi bakuze baba papa fati warimvye amajambo mazima nasanze ego hari abavyeyi bagoye bashushanya umurongo ntarengwa umwana wabo ategeza gucamwa ariko hari n'abandi borosha bariko baramucira inzira ati igibi kora ikonyura aha ariko hari n'abandi bavuga ati je umwana wanje abikoze akabikora neza nta kibazo dufatiye ngaho nyene byavuye hanze byinshi nko no mudiho usanzwe ukora rap wavuye hanze ariko ku bwawe birashoboka ko by'ukuri tuwutwara mu mico yacu nko ku bwawe ubu ufise nk'akaririmbo kumbure kari mu kirundi kimwe ciza kandi kimwe umuntu ashobora gutahura ati ngaha kweri ndi umurundi numva ko yashatse kuririmba ikirundi kandi nkirijwi honyene rijwi gitwa ngo kwaya ijwi ry'abazungu ravyumva ariko ashaka kuririmbamwo nk'ibicu shavuga Nubuye kunzira mukera rugenda gendagani bwami ni muntu watonye ku nkanda ni watonura nonera ni wanonera urangabira birenze bizima bizira kuzimagereka natewe iteka ritigwa abagororotsi bitamitamira amazi agahunga ndayihabwa naho goye nuko ntera mu gahogo nivuga uwampaye umuhondo mu bibondo ngwino kwezi ku murango kwaka ni kurenge gitare senya murungi cyo ku maconjana birakomeye cyane tugerageje kuraba turasanga abaririmbyi benshi bariko baragerageza kuririmba mugasanga hari ikibazo cuko abarundi bagomba bavuga bati niko kimutagira umudiho wanyu mutagira ibintu bishobora kuranga vy'ukuri Burundi nk'uko kera twaratwumva bacanco ati umvisha kakaririmbo kameze kuno uraza kumva ati umurundi akaririmvye ugerageje wewe kuraba uno munsi nikiye kibanza c'ikirundi canke akaranga n'imico by'abarundi muri buno buhinga bwo kuririmba canke bw'umuziki nagira wanza manzi nkosore gatoya natwe n'abajya nabo bacanco uvuze ba Africa Nova bande ba Evariste Musoni bajya bose baririmba indirimbo z'ikizungu za kijyage yego ana baririmba hari n'akantu laisse-moi t'aimer toute une vie kachumva bacanco amisi ba Leonce Gabo nzomuhica shaka umva nabo nyene barafise urunganwe birefera ko kiyagiye kandi basanga indirimbo z'abafaransa cyangwa z'abanyamerika canke z'abakongomani Africa Nova indirimbo z'abakongomani cyane hajya malumba yarayakora mukobwa ndagoye barisha ariko hari igihe byabafata bagashiramo imudiho w'ikirundi je nibaza ko vyose byatanguye ryari byose byatanguriye umumissionari aje mu Burundi n'umuzungu baragera twigisha Imana ego basanze barundi babandwa basaba ntibasenga kiranga basaba kiranga abasabire ku Mana bari bazi ko hari Imana iri hari batabona ako bwari gutamenya kwa bakibezera ko uyu muntu aboneka afadika ariwe kiranga ashobora kubashikira kuri iyo Mana idafadika batari bazi umuzungu araje arabikije ubukirisu ikintu nibaza ko yakoze kandi
bamwe vraiment no bazungu bavuga ati ikintu uyu muzungu wa mbere yaje yakikoze nabi nuko yafashe ababwira abarundi ikintu cyose kijanye n'imico yanyu kijanye niyo dini ryanyu rya kera muvavanure naco umukristo mwiza aririmba uko umukristo mwiza aririmba indirimbo zuko baca batuzanira za kantike zacu tukikoresha no ndonse injozi ziza cyane nabizi yo style vraiment yo style ni classique yabongereza yabaki usanga no muri bafumahindura style mu kirundi ako no na ruguru nizo baririmba ya midiho yacu ya kera ego bakoresha mu kubandwa barayiheba kina raba muri South Africa muri Afrika y'Epfo bagumye arabazigwa gukaranga kabo muri Congo si henshi byabonetse ako ibice byinshi nuko muri iki gisata c'ubukirisu bavuga ati iyi midiho yose ni muvavanure nayo njye ari gushimiye umujungu avuga ati egi mudiho mwege mukoresha mu kubandwa murashaka kubikoresha mu guhimbaza Imana nemba nayo mayaya yawe yakoresha mu guhimbaza Imana mama barakoresha ibintu byo gukinda rewe rukirinda kinda uzambisha nzotambisha gakomoko ati ibintu wapi style cyamo iheba n'amajambo mwarimbye kuramba ry'amajambo yastire gumana yastire yanyu nyene hama mushima amajambo y'Imana ntavyo batubwiye hari umuzungu umwe yaje yumva two turirimba indirimbo za kantiki nizi wabo nibo bazi compose acha kubwira ati iyi ndirimbo yakombajwe na naka mu gihumbi kimwe amajana baba bazizi kuba barumva ijwi ntirihinduka twazize mu Kirundi ati none acha baza none nta ndirimbo zanyu zijanye n'akaranga kanyu mu office ati wapi kabisa arababara je ngaha muri Afrika kugira numva karanga kanyu none nasanze muri ndirimbo zacu nahinduye ururimi gusa arababara cyane sanga rero niyo nkomoko ya kera akaranga biragoye ukagarukana kwa n'abatubandirije mu bintu byo kuririmba ntako bakora cyane dive ntibazokubesha ni imigwi ngahe zahiga zaje mu 2000 kangahe zagira amahoro bakoresha bakoresha ivyuma vy'ikizungu icyamidiho ukuri kiraranze ziya za kera ego Jeremy Production muri Menya Media yarakoze iho komeye cyane ko byari bishasha yakoze vraiment yakoze ibikora ari kurumva ko harimo akantu kizungu kenshi biracagwe cyane ko kwera akaranga n'imico kama byacu byakinyijwe n'aba missionnaire baje gutoha ubutumwa bwiza bizodufata igihe kinini kugira ngo tubigarukane tumve ko turirimbye yamayaya no gwendengwe no gwemarika n'agatsibo n'intore mu ishengero babatama bakiyavuga ati baragaruka cyane byo kubanda barakora ku Imana abahombo baje ntibizo bazobe barabimenyereye ni ikintu kizofata igihe icyambere cyo cyabari njasho bateza kumera ingaruka ya mbere nziza ni kuri bo Divine zuririmba icongereza ngo rutumwongereza ngo rutumunyamerika old school iraryoshe kurapura iraryoshe vraiment ntawo bihakara ariko uzorimba old school rusumbe Eminem uzorimba old school rusumbe 50 Cent usumbe nibikunda udosanga uwemerwa n'abagenzi babo mu quartier yego akarimbo kabe bakavuze kuri Buja FM na Zarema FM uvumenga yaje gihanga gakuye ndimbo yawe ntizopfa irenze imipaka n'uyo muzungu bwiwe ntuzofuna mukoze ku mutima mvuga nani zirape z'abanyafrika akasubiramo abanyamerika bashufura abanyafrika ukuntu barapura ibintu nk'ibyo ntuzopfa bikoze neza kubasomba ariko ufashe ego wiyespire kuri bariko ucibikora mu buryo bwawe bw'umudiho kavukire waho usanzwe usanga na wa muntu afite siniko ndumviza ko aririmba ariko ibintu biraryoshe bari bishasha igihugu cyose kirafise imico yacu kandi nje mpora ndumviriza imico y'abasenegale indirimbo zabo nuko ndafata ikintu siniko ndatahura kumva ko hari mu mutima n'akaranga mutima k'ibintu ariko arakora ingaruka yabo ya mbere nuko umuziki wawe ushobora gushika kure ntugarukire gusango gusumba ko ariko yumvira ngo afrobeat iyi muziki nyine irahindagurika ejo yari kinayija kimeze ukuntu kiguma yihindagurika ntimara 5 mois hacaza ibindi bishasha izi za trap izi za new school ziguma ziza ariko gumana ya style vuga ati iyi style irajabuka kandi ijabuka ibihe bwa mbere nijabuka gusa ahudi irajabuka nibihe ku buryo n'umuntu adoza muri 2025 no muri 2030 n'umwana wawe uzovuga papa yiga baririmana n'ibintu byiza ibintu nk'ibyo kubera iki arumva ko ibyo bintu ntavyumva hariho hose
iyo ni ingaruka yawe ya mbere. Ingaruka ya kabiri nuko raba ahantu uriko urakorera turi miliyoni zishingaye z'abarundi 12. Eske mbega ico uyo mudi uko aririmba n'abarundi bangahe bawutahura n'abandi bangahe bawutamba n'abandi bangahe bawukunda n'abandi bangahe bawutunze mu ndirimbo zabo baranawutunga basanga indirimbo batunga ntizimara ukwezi. Uzara abantu bavuga ati wowe ha indirimbo ziyo habana mucinta ndakunda kwandika ico kibazo ati niza indirimbo zawe zibihe byose zidahinduka. Ndibe niga cyashiramo indirimbo z'imidiho mishasha akarimbo ka kera wive indirimbo yanje ngo ni ibihe byose uraho izindi nazo ngo kwari zishasha ngo ndazumviriza windwi zibiri nkaca ndayifuta mu telefone. Iyo ni indi ngaruka nziza nuko iyo baye umwiziga kuvyo ukunda kandi ukaraba naho uri kurakora ico kintu mbega ni cyane no baha comara corengera igihe turimo kandi corengera ni n'urunganwe rwanje kigakundwa nabo tungana kigakundwa n'abansumba kigakundwa nabo nje winsumba kandi kizoza no mu gihe kizoza gifite uburemere. Nakaye kajambo kanyuma woshobora kugira umuntu ariko araturaba twayaza ibintu bikomeye kandi byiza ariko kandi nitwirengagiza ko hari abantu bafise ibibazo ngaho kanaka bavuga bati nta kazi je mfise mugabo ugasanga umuntu ashobora kuririmba umuntu ashobora gucapa mugasanga kandi no muhira kumbure baramuzitira. Nakaye kajambo ushobora kubwira abantu nk'abo hama ku ruhande rundi rwa kabiri abaririmbyi bagenzi bawe dufatiye ku kirundi canke imico n'akaranga nakaye kajambo babwira muri rusange. Abo ba mbere ico nababwira sinavuga nk'abandi ngo ukunda ivyo ukora hamukora ivyo ukunda. Iryo jambo ririmwo akaga gakomeye ko si byose umuntu akora biba ari vyiza kandi si byose umuntu akunda ateza kubikora kandi si byose umuntu akora ateza kubikunda. Ariko je mvuga nti niba ico kintu ukunda ukagishira ku munzane w'ijambo ry'Imana nimbukijijwe canke ku munzane w'agatima muntu burya naho bukisi butari bwaze abantu barafise agatima muntu Imana yadushizemo kandi biravuga yuko abapfuye ubutumwa bwiza butaraza bazocibwa imanza bivanye n'ibyagezo by'ico gihe. Hamusanze ari ikindi kintu naco ubona woshobora gukora neza ko hari ibintu dukunda mu buzima ariko hari n'ibindi bidukunda. Je ndakunda football kwiraba ariko ntiyankunza ntiyankunda ndanayikurikira n'amashampiyona yo muri Kizistan ndayikurikira ariko ndabitswe bitangunda ko n'icyo kintu ugikunda kandi nacyo cyaragukunze kandi ukashira ku munzane w'ijambo ry'Imana ukabona ko ari ikintu kibereye gukora gikore gishemisha. Hama mu muco wa kabiri abagenzanje b'abarinzi nababwira yuko ntuzopfa ubanye mu kape wo gusumba Eminem akora ibintu bitabaho byo kurimba amajambo ngahe mu Cyongereza mu masegonda ngahe ntarimo arabigira ngahe bakora ibintu bikomeye cyane ubwo rurimi bwabo bw'icyongereza ntuzopfa bakoreyemo nawe ugenda kuba imyaka 15 nako barakivukiyemo ubunyamerika buri muri bo urumva n'uburirimba R&B ntuzopfa uririmbye kusumba arke ariko ashaka gufata uyu mudiho wawe egura ukunda kunda ibintu byo kwandika egura kunda ibintu byo kurapa ko bijanisha n'akaranga mutima k'igihugu cyane kubera bavuga ati iyi ni rap mu Burundi niko basabuza babaye abaraperi asabuza rap yabo ninaryoshe cyane ariko arapo bavuga ati uyu n'umusabuza ubwo nyine acamenyekana abanejerena kugiye ko batazi kuririmba vyata ariko bakora acabateka muri Amerika guma batumira ubu munyamerika kugira atera imbere acarondera mu Nigeria ngo baririmbane cyo kintu kwera cagenze gute nikora abanejerena bati hewe burya twegere burya shatwega kuririmba sikirenga abagabo reka turabe ibintu by'iwacu tubiteza imbere bacagira bya muziki wabo ngo na just style ngo afrobeat zene afrobeat zahe atandukanye no muri Senegal ariko baravuga ati tubiha agaciro uyu mudiho tuha agaciro ku buryo ubu nta muririmbyi n'umwe rurangiranwa ati atokwifuza kuririmba n'umunyanigeriya ko bahaye agaciro ico kintu ciwabo. Je ndabikoze no munsi je ndakunda kubikora akunda cika intege iyo nsanze turi umwe turi babiri muri gospel hose nabakeye bivanye na cyakintu cy'ubukirisu nakubwira cyo jumenga nikizira
asanga babikora neza ndetse abantu babikora neza bakwarimba ibintu jewe ntemera kuririmba uvuga yabaririmba gospel twaririmba turi bakeye ni muze tube benshi dukunda akaranga ko mu Burundi karagutse karavyibushe cyane gusumba uko twovyibaza nama nabivuze ako ntituzi kugaha agaciro yaba tagugaha agaciro twokwishina agaciro mu makongo urakoze Malaki kuba watwemereye tukaganiriza kano kanya nizere neza ko ubukurikirane twakurondera hamwe ne uzotwitaba ego nje ndabashimiye kandi ikindi kintu nshimye kiyane kuno cagenze kubera bamaje mvugishije ukuri sinkunda gutanga ibiradio ku ma televiziyo hawa gutanga ibiganiro ku ma televiziyo cyangwa radio kubera ibibazo bakubaza kenshi usanga ari ibibazo bitakenewe ngo umva ngo ujya kangaye ku munsi ngo umukunzi wawe yitwande ngo asagute nk'ibyo byavura ko ivyo kintu ari coco amakungu yose akwiye kumva mu mwanya ngo gafasha ko ndakunda ibintu iyo bikozwe neza ibibazo byiza bikabura ubwenge bituma nawe ubwawe uri kuracishura wiyigisha ubwawe n'abandi kwakumviriza bakavyigisha nanje rero ndabashimiye ukuntu ndakurikirana ibiganiro byanyu ibiganiro biba birimwo bibeteguye neza ubwa mbere murabafise intumbero karaka ahantu mushaka gushika ego kandi mubikora neza ndabashimiye cyane bakunzi ba Argos TV turabashimiye ko namware ko muradukurikirana cyari ikiganiro ingabire yawe ubutunzi bwawe mwari kumwe na Divin Dushime ndabahaye ikaze kundi munsi tuzadufise undi mutumire ameze neza cyane nawe nyine azotwigisha bitandukanye mwakoze kudukurikirana naho ubutaha